Morning Burundi, Uburundi burakeye. Mu buzima uzukunde benshi ariko wizere bake. Ni vyiza gukorana n'abantu ariko uze wirinde kwizera umukinyi nimero ya mbere. Karibu cyane, turabahaye bwakeye kandi turabaramukije bivanye naho muherereye. Turabahaye ikaze ku rubuga rwacu rwa Morning Burundi, tukaba tugiye kurabira hamwe ivyigwa dukura canke ivyigwa tugenda tubona muri filime yiswe Squid Game, aho filime benshi bayise ngo ni Suicide Game, abari nabo bayita mu Kirundi ko ari urukino rw'ubwiyahuzi. Ni filime rero yakinwe n'abanyakoreya, aho muri ino seri bagenda batwereka abakinyi batandukanye, ariko na cyane cyane batwereka ubuzima bw'umukinyi yitwa Ji-eun. Uyu mukinyi akaba yari umugabo afise urugo rwiwe mugabo gwifashe nabi, aho yari yarahukanye n'umugore afise n'umukobwa, ndetse uyu mukobwa bakaba bari babanye nabi kuko uyu mugabo yari afise ingorane zo kuboregwa, na cyane cyane akaba yari afise ikibazo kidasanzwe cyo gukunda gupariya canke bimwe twita mu Kirundi kubetinga. Uyu mugabo rero niko guhura n'umuntu batari bazenanye, hanyuma uyu muntu amusaba gukina urukino, maze amusaba yuko yozomuha kuzokina urukino ruzomwinjiriza amafaranga menshi, bikamutuma uyu mugabo ava mu bukene, na cyane cyane ko uyu mugabo ivyo gukina gupariya canke kubetinga byari vyamuteye yuko uyu mugabo aba umuntu mubi, aba umukene cyane, yongera aba umuntu afitiye amadeni abantu benshi. Yari yatse amadeni muri banki, yaka amadeni inshuti n'abagenzi, harimo bamwe bamwe babi, abagizi ba nabi bashaka kumugirira nabi kubera amafaranga abafitiye. Muri ino reresi rero itwereka uyu mugabo yemeye kuja gukina urwo rukino, niko kwisanga aryamye ahantu. Aha rero niho urukino rutangurira rwa Squid Game canke Suicide Game, aho uyu mugabo yisanze yaryamye ahantu ari kumwe n'abandi bakinyi babashika 455, ndetse uyu mugabo yari yambaye umupira wanditseko yuko ari nimero 456, bisigura yuko ariwe mukinyi wa nyuma, ndetse acavyukira impande y'umukinyi yambaye umupira wanditseko nimero y'ubusa ubusa rimwe canke umukinyi nimero ya mbere, ari nawe twababwiye yuko kizira yuko umwizera, kuko vyagaragaye yuko uyu mugabo w'umutama yarashaje gose, yabaye umugabo akomeye cyane, yarafise amafaranga kandi ari mu bateguye runo rukino, akaba ari mu bari bazi amabanga ya runo rukino. Tugiye kurabira hamwe rero muri Squid Game nibihe vyigwa twokurayo muri runo rukino. Abantu benshi bakunze iyi filime, uretse ko iyi filime yabaye filime ya mbere yarabwe cyane kuri Netflix, yabaye filime kandi ya mbere yarabwe cyane mu bihugu vyinshi, iba nimero ya mbere mu bihugu birenga 94 irabwa cyane ku isi. Ndetse iyi seri ikaba ari seri y'abanyakoreya yarabwe gusumba izindi zose muri ico gihugu, yongera iba iseri ya mbere yarabwe cyane mu mwanya muto, aho iyi seri yarabwe mu misi ya mbere n'abantu barenga 1,68,000. Iyi filime ica iba ifilime ya mbere iri kirarabwa, ni filime iri kiravugwa cyane. Nawe kumbure warayiravye, waramaze kuraba igice ca kabiri cayo casohotse muri uyu mwaka, ndetse canke iyi filime waramaze kuba warayumvise nawe uri kurayirondera, kuko utarayiraba ariko arayumva. Mbega iyi filime irimo ibiki bituma abantu bose bayikunda nk'uko? Iyi ni filime rero itwereka uwateguye urukino yambaye umupira wa nimero ya mbere, ikatwereka kandi n'uwurutsinda ariwe yambaye umupira wa nimero ya nyuma 456. Iyi filime irimo ivyigwa vyinshi, ariko tugiye kurabira hamwe bikuru bikuru, namwe muratubwira muriko mudukurikirana mbega ni ibihe vyigwa mwakuye muri ino reresi ya Squid Game, benshi bise ati ni Suicide Game. Ikigwa ca mbere dushobora kubona muri iyi reresi nuko atari vyiza kwizera abantu. Uze wizera abantu ariko uze wamugavye. Urashobora kubakunda, uzokunda abantu ubagirire neza, nibagutwengera ubatwengere, kandi nibabana neza nawe ubane neza nabo.
uzobane neza na bose, ariko kubizera uzovyitondere kuko abantu barahinduka kuko aho ushobora gusanga uwo wari wibaza yuko ari umuntu mwiza siwe mwiza, uwo wari wibaza ko ari umugenzi wawe wa hafi ashobora kuba atari we mugenzi, akaba ariwe wa mbere aguhemukira. Uwo wari wibaza yuko ari we azi gukora ineza ushobora gusanga ari we muntu mubi. Umuntu wenyine wo kwizera kuri ino si no kwizera umuvyeyi wawe. Umuvyeyi wawe niwe wenyene ashobora kukwitangira, niwe wenyene ashobora kugukunda atana kimwe aravye, niwe wenyene ashobora kugukunda nubwo woba ufise amakosa, niwe wenyene adashobora kugucira urubanza. Umuvyeyi wawe niwe wenyene ashobora kukwitangira, umuvyeyi wawe niwe wenyene akwifuriza neza gusumvya abandi, niwe akunda ubuzima bwawe gusumvya nuko akunda ubuzima bwiwe. Muri ino reresi rero biratwereka neza yuko muri ba bakinyi baba harimwo abo twasanze ari imiryango, aho wasanga abavukana batavuganye bahuriyeyo, ariko hageze yuko baja mu kibazo c'urupfu canke ubuzima ugasanga harabayemwo ivyo guheberanira canke harabayemwo guhemuka, ari navyo twavuze tuti kirazira kwizera abantu. Icigwa ca kabiri gikomeye ukura muri ino reresi ya Squid Game canke Suicide Game nuko si vyiza kubetinga cane canke si vyiza gukina izi nkino zo gupariya cane, kuko ibi vyo gutigira biratuma umuntu abigwara. Utigira cane hari ingwara usanga wagwaye yo kubikunda, ugasanga ushaka kuvyamamwo, ugakunda inkino gusumvya abantu, ugakunda gutigira gusumvya abagenzi, aho guteramana n'umuryango ugateramira ku gutigira, aho guteramana n'inshuti n'abagenzi ukaja guteramira mu gukina inkino zo gutigira. Ugasanga aho kwitaho ibibazo vy'umuryango, aho kwitaho amagara yawe, aho kugira siporo ugasanga uri kuratigira muri siporo canke uri kuratigira mu bindi bitandukanye, aho gusenga, aho gukora ugasanga wicaye uri kuratigira. Uyu mugabo rero Ji-un nawe nyene nico kibazo yari afise ikibazo cyo gutigira, ari navyo vyamukwegeye bimukwegera kugwa mu madeni. Aha n'icigwa tugenda twigamo yuko gutigira cane bishobora kugukwegera aho usanga ufitiye amadeni abantu benshi, ukisanga ufitaniye ingorane n'abantu benshi, ukisanga warahombeje ubutunzi bwawe, ukisanga warahomvye umuryango wawe, ndetse ugasanga uri mu ngorane zitandukanye. Watse amadeni mu mabanke, watse amadeni abagenzi, watse amadeni hirya no hino kugira uje gutigira, bikakugirako ingaruka mbi. Icigwa ca gatatu twabonyemwo kuri ibi nyene vyo gutigira, burya umuntu atigira ntivyoroshe yuko abiheba. Iyo wamenyereye gutigira birakugora yuko ibi ubivamwo, naho woronka amafaranga wisanga ugumusubirayo, naho woronka amafaranga angana gute uguma wumva yuko umengo biroroshe yuko utsindira yandi, bayakujya naho uguma wumva yuko umengo ni wabandanya uraza kuronka ingeno za kuronka yandi, uraza kwigaruza ukagurisha ikintu ca mbere ukaja gutigira kugira ngo ugaruze amafaranga, naco bakakijya, ukakidena ukaja gutigira kugira ngo uyagarure, nayo bakayarya. Ivyo ukora vyose gutigira si vyiza. Iyo uvyimenyereje ushobora gusanga bikubereye ingwara kandi ugasanga urabihombeyemo cane. Turabiye ku buzima bw'uyu mukinyi nimero 456, uyu mukinyi Ji-un yarasanzwe afise ikibazo cyuko yakunda gutigira cyane, ndetse bikaba biri no mu vyoba vyamuteye ingorane z'uko adahuza n'umufasoni wiwe, ndetse bikanamunanira yuko agiranira imigenderanire myiza n'umukobwa wiwe yarafitaniye n'umugore. Rero uyu mugabo yaragize amahirwe aja gukina. Agiye gukina muri iyi filime baratwereka neza yuko abakinyi bose bahuriyeyo bari bafise ibibazo vy'amadeni bari bakeneye kwishura, aho bagiye basanze muri runo rukino ari urukino rwo gupfa canke gukira, wari urukino rwo gutunga canke ugapfa. Uwutsinze yahabwa amafaranga menshi, ariko uwutsinzwe yacapfa. Ariko kandi bakabaha n'amahitamwo yuko umuntu ashobora kwemera bakumvikana bose hamwe, bagahitamwo yuko bagira amatora, hanyuma bagatora kugabura amafaranga bamaze gutsindira, kuko uko hapfuye umuntu amafaranga yiwe yaca yiyongera kuyo muza gutsindira. Bisigura yuko amafaranga y'aba bantu bose bapfuye hagasigara umwe,
atwara umuntu umwe. Harageze ahantu rero zino nkino abantu bari bazi yuko ari inkino zo gufyina, babona bamwe batanguye gupfa, benshi barapfa, amajana n'amajana y'abantu barapfa, hanyuma ba bantu barapanika, bagira ubwoba ndetse bahitamwo yuko bagiye guhagarika gukina, basubira mu mirimo ya misi yose. Mugabo kubera amadeni bari bafise na ya ngwara yo gutigira yanse guhera, bose bisanga basubiyeyo, bahitamwo ati n'ubundi ubuzima bwacu ni gufa canke gukira, reka tugende turondera amafaranga. Gaca baja gukina, ariko rero bagiye gukina, baja gukina bafise n'uwundi mutima wo guhemuka, kubera ko umwe wese akeneye ayo mafaranga. Ni urukino rubi rero rwo gutigira rwabazanye ahantu bisanga aba bantu umwe wese afise amadeni, kandi bisanga baramenyereye gutigira ku buryo batigira n'ubuzima bwabo. Bari babahaye amahitamo yo kugira ngo umwe wese bagabure atware makeya hanyuma bagende, barabitora, ariko biza kurangira bagarutse. Bamaze kugaruka, uru rukino ruranatwereka nyene yuko uyu mukinyi nyene ariwe nimero 456 yatsinze agatahukana aya mafaranga amamiliyoni atagira uko angana ari wenyene. Ariko ntivyamubujije yuko agaruka, atangura nawe kurondera abandi bakinyi baje gukina, baja gupfa, ngo ariko arondera abateguye uru rukino, aho kurya amafaranga yiwe, aho kubaho neza, aho kuyakoresha kuri neza, asubira gukina rwa rukino. Ikindi cigwa gikomeye, kirazira kwizera umuntu, umwana w'umuntu. Ndetse na Bibiliya irabivuga ngo uwizeye umwana w'umuntu aravumwe. Icigwa gikomeye kiri muri Squid Game canke Suicide Game canke urukino rwo kwiyahura, nuko abantu bahemuka cyane. Hari abantu benshi bagiye bahemukiranira, aho wasanga bari bazi ko ari abagenzi sibo bagenzi, abo wari wibaza yuko ari inshuti sizo nshuti, abo wari wibaza yuko bagukunda sibo bagukunda, abo wari wizeye ko bogufasha sibo bagufasha. Kuko iyo hageze ikibazo, iyo amagara aterewe hejuru, buri wese asama yiwe. Aha biragaragara neza yuko umuntu wenyine agukunda mu buzima ni umuvyeyi wawe. Abandi bose barashobora kugukunda, mugabo bagukunda kubera ico ufise, bagukunda kubera ico bakuronderako. Abantu rero kubizera si vyiza. Muri zino nkino ziratwereka neza yuko ni vyiza yuko ukorana n'abantu, ni vyiza gukorana n'abandi, nkuko bavuga bati iyo wifuza kugenda unyaruka urijana, mugani wifuza kugera kure uzojane n'abandi. Ni wifuza gukora ibintu binyaruka urikorana, mugabo ni wifuza gukora ibintu biramba urakorana n'abandi. Muri Squid Game canke umukino wo kwiyahura, hari abantu benshi bagiye bashira hamwe, barakorana, bakaramba, bagasimbuka urupfu. Ukagenda urabona yuko abahisemo gukora bonyene nka Thanos wasanga bapfa n'ingoga, kandi bagapfa bahitanye n'abandi, kubera ko bahisemwo kuraba ivyo biberekeye gusa, bakaraba inyungu zabo nubwo zoba zigirira nabi abandi, bagashira imbere ivyabo gusa nubwo ivyabo mu kubironka baza kuba bagiriye nabi abandi. Ugaca usanga ni vya bindi bavuga bati ukora neza ukayisanga imbere, bakora nabi kaguherekeza, nabo ugasanga ntibibagendeye neza, mu nyuma barahuye n'ikibazo, barapfuye kandi bagapfa hakiri kare. Mugabo bikatwereka neza yuko bashize hamwe, bagize ingufu nyinshi, bakagenda barokoka, bakagenda barusimbuka. Iyo mushize hamwe rero mu buzima, usanga mushobora gukora ibintu mutari mwibaza yuko mwokoze, kubera ko ingufu z'umwe ziteranye n'iz'uwundi zirashobora gukora ikintu gikomeye. Muri Squid Game rero turabona ivyigwa bitandukanye bigenda bitwereka akamaro ko gushira hamwe, akamaro ko gukorera hamwe. Ikindi cigwa gikomeye kiri muri Squid Game, amafaranga niyo ashobora gutuma umuntu ahemuka. Amafaranga niyo ayoboye isi. Amafaranga niyo atuma abantu bakora ibintu batari bibaza ko bokoze. Amafaranga arakwereka isura ya nyayo y'umuntu. Umuntu yaratunze urashobora kumubona ko ari umuntu mwiza, mugabi yakenye niho uzobona neza yuko ari umuntu mubi. Abantu benshi barakunda kwibesha, ugasanga bazi yuko umuntu ari mwiza, mugabo hageze ku mafaranga ugasanga uwo muntu ashobora gukora ikibi kugira arondere amafaranga, ashobora no kwica, ashobora no guhemuka kugira ngo arondere amafaranga. Amafaranga muri Squid Game yaragiye yerekana yuko afise ubushobozi butandukanye, afise ubushobozi burenze
bwo gutuma umuntu ahinduka, umuntu akagirira nabi uyundi, umuntu akonona ubuzima bw'uwundi, umuntu canke nawe nyene ugasanga aritangaje ku bintu yakoze. Amafaranga rero ni kimwe mu bintu bishobora kudutuma dukora ibintu tutari twibaza yuko twokoze, na cane cane iyo tugeze mu bukene. Muri Squid Game rero twagiye tubona yuko abantu benshi bagiye bahemuka kugira ngo baronke ayo mafaranga. Abantu wari wibaza yuko ari inshuti zawe, hageze ku mafaranga baraguhinduka. Abantu wari wibaza ko ari abagenzi bawe, hageze ku mafaranga baraguhinduka. Abantu wari wizeye, hageze ku mafaranga baraguhinduka. Amafaranga ni cirore ushobora kurabiramwo umutima w'umuntu. Umutima w'umuntu iyo ugeze ku mafaranga, umutima wiwe wa nyawo uragaragara. Hari abantu batigera bahindurwa n'amafaranga, abo nibo bantu beza. Abantu bashira imbere inyungu za bose badashize imbere inyungu zabo. Abantu bashira imbere inyungu za bose ndetse nubwo izabo zitoba zihari. Abo n'abantu beza kandi uzokwamusanga ubakeneye mu buzima. Mu buzima urakeneye abantu bagukunda vya nyavyo. Mu buzima urakeneye abantu ushobora kwizigira vya nyavyo. Abantu nibwo woba atamafaranga hari bashobora kukwizera kandi bakabana nawe, bagafashanya nawe mu rugamba rw'ubuzima. Rero muri Squid Game hagenda habonekamo abantu benshi ku bw'amafaranga bagiye bakora ikibi kirengeje. Ikindi cigwa kirimwo muri Squid Game canke umukino wo kwiyahura nuko hari abantu benshi twibesha ko ugasanga wibaza ko ari beza kumba ari babi. Abantu kubera ko twirigwana tubabona bashajije, tubabona batwenga, tubabona bamerewe neza, kumbe nubwo bamerewe neza bafise ibikomere vyabakomerekeje, bafise ibibazo bitandukanye. Umuntu kibaza ko ari umutunzi ngo aranezerewe, kumba afise ibibazo. Umuntu kibaza ko ari umusitari yamamaye yamenyekanye ngo araryohewe mu buzima, kumba afise ibibazo. Ibibazo bitandukanye rero ntidushobora kubibona. Mugabo mu umuntu ni munini cyane. Umuntu arimwo ibintu byinshi cyane. Umuntu arimwo ingingo nyinshi cyane. Umuntu arimwo ivyiyumviro byinshi cyane. Umuntu arimwo imigambi myinshi cyane. Imigambi myiza, imigambi mibi, imigambi y'ububisha. Umutima wiwe ntushobora kuwubona. Wowe ico ubona twenga gusa, wowe ico umubona agenda, ukamwumva avuga, umubona ashajije, ariko ntuzi ikiri mu mutima wiwe. Kumbura arashajije inyuma, ariko indani n'umuntu mubi. Hari abantu rero uzobona bagenda, ukabona bagenda wibaza ngo n'abantu, kumbe n'ibikoko vyigendera. Hari abantu uzobona basa neza inyuma, kumbe indani n'abantu babi. Hari abantu uzobona batwenga inyuma, kumbe indani bariko bajya imisaya. Hari abantu uzobona bahimbawe inyuma, kumbe indani bafise ibikomere. Hari abantu benshi uzogenda ubona ukagenda wibaza ngo babayeho neza kukurusha, kumbe abo bantu bafise ibibazo vyinshi kukurusha. Uwundi yavuze ati wewe ivyo uri kuraririra hariho abandi babirirana. Kandi ivyo wibaza yuko jewe noba mfise wipfuza, hari igihe wosanga ari jewe nipfuza kuba nk'uko umeze. Ati ushobora kwibaza yuko jewe noba ntunze, ukarara amajoro wibaza ngo umere nkanje, burya ntuzi ivyanje. Hari n'igihe nanje wosanga nifuza kumera nkawe. Ati burya uraraba neza, ntuzohava usanga wananiwe gushima Imana n'ubuzima ufise, kuko hari igihe wosanga ivyo wifuza kuba hariho abandi bifuza kubivamwo. Muri iyi reresi rero ya Squid Game tugenda tubonayo ivyigwa bitandukanye vy'ubuzima. Ni ishure ridasanzwe ry'ubuzima, na cane cane ishure rifatiye ku mafaranga. Ikindi gikomeye nuko burya umuntu wanyawe canke kame ka muntu n'ubuntu bwiwe biragaragara burya iyo hageze yuko ahitamwo ubuzima canke urupfu. Wakundi bavuga bati amagara y'umuntu aterewe hejuru umwe wese asama yiwe. Ariko burya hari abantu benshi bahemuka vyoroshe. Hari abantu benshi hoza ikibazo gusa waza wumva hindutse. Hari abantu benshi n'uwo babesha akababwira yuko bapfuye, boca bakwihakana, boca bakugirira nabi, boca bahemuka, kandi mu vy'ukuri bari abantu wari warizeye. Muri Squid Game rero hari abantu wasanga bahitamwo guhemukira abo bavukana, bagahitamo guhemukira abavyeyi, bagahitamo guhemukira abagenzi, bagahitamo guhemukira ababanyi, bagahitamo guhemukira igihugu, ari kubera akamanyu k'umutsima, ari kubera amafaranga. Ariko hari abantu beza,
abantu usanga bitanga, abantu badahemuka, abantu iyo bavuze ijambo ego riba ari ego, abantu iyo bagize ingingo bafata iba ari ingingo bafashe. Abo bantu ugasanga mu buzima n'abantu bama bari hafi yanyu, ugasanga abo bantu n'abantu bama bitonze, kandi abo bantu ugasanga ingingo bafashe n'abanyamahoro, ingingo bafashe barafise amahoro yo mu mutima. Abo bantu ugasanga bamerewe neza, babayeho kubw'abandi, bakunda abandi nk'uko bikunda, babayeho banezererwa n'uko n'abandi banezerewe. Inyungu zabo ntizituma bahemukira abandi. Abo bantu barahari. Mugabo muri Squid Game twagiye tubona iyo hageze guhitamwo, hari abandi usanga bahitamwo amafaranga, usanga bahitamwo ikintu, bagahitamwo ibintu gusumvya abantu, bakibagira yuko ari wa mugana abantu bavuga ati Imana yampaye ubuntu, ubuntu bwampaye abantu batuma ndonka ibintu. Hari igihe rero usanga abantu aribo bakutumye uronka ibintu. Hari igihe niwagumye ubuntu bwawe, Imana izokuzana ko abantu bo, kandi abantu bazogutuma ushika ku bintu wari ukeneye. Ikindi cigwa twabonye muri Squid Game canke icigwa co mu buzima twabonye muri ubuzima bugoye, nuko amafaranga si wo munezero. Amafaranga ashobora kuba yokemura ibibazo, ariko amafaranga hari ibibazo adakemura. Amafaranga ashobora kugutuma wumva yuko ukeneye kugura impuzu nziza, ariko ukabura itiro cyangwa ukabona utaberewe. Amafaranga ashobora gutuma ugura inzu nziza, ariko ukumva ntuyinezerewe. Amafaranga ashobora gutuma ugura ikirato, ariko ukumva ntutambuka neza. Amafaranga ashobora gutuma ugura imodoka, ariko umunezero ntuwuronke. Amafaranga ashobora gutuma usohokera ahantu heza, ariko ugasanga ntunezerewe. Amafaranga ashobora gutuma usohokana n'abantu benshi, mugabo nturonke urukundo rwa nyabyo. Amafaranga ntagura urukundo, amafaranga ntagura amahoro, amafaranga ntagura umunezero, amafaranga ntagura amagara meza, amafaranga ntagura itiro, amafaranga ntagura urugo rwiza, amafaranga ntagura umuryango. Amafaranga agura ibintu biboneka, ariko ivyo amafaranga agura nubwo tubikeneye sivyo bikomakomeye cyane. Amafaranga arashobora kugufasha, mugabo ubuntu nyabuntu buzogufasha gusumvya amafaranga, kuko amafaranga arafise urugero adashobora kugerako. Ivyo twabibonye igihe uwo mukinyi 456 Ji-hoon, uyu mukinyi yarose amafaranga atagira uko angana, ntiyagaruye umuryango wiwe, byaramunaniye ko aheba gukina ivyo gupariya canke ibi vyo gutigira, byaramunaniye yuko aronka amahoro, byaramunaniye yuko abaho neza. Yari afise amafaranga, mugabo ntiyari afise amahoro. Yari afise amafaranga, mugabo ntiyari afise ubwenge. Yari afise amafaranga, mugabo ntiyari afise umutima utuje. Yari afise amafaranga, mugabo ntiyari afise urugo rwiza. Yari afise amafaranga, mugabo ivyo vyose ntivyatumye yiyumva nk'umuntu ahiriwe, ko afise amafaranga ashobora kugura buri kimwe cyose yifuza mu biboneka ngaha kw'isi. Muri iyi filime rero ya Squid Game harimo ivyigwa vyinshi cyane gose. Ku mukinyi wari we wese harimo ivyigwa vyinshi cyane gose. Tubwire nawe muri commentaire, mbega n'ikihe cigwa wakuyemo muri Squid Game? Mbega iyi sinema nawe mu vy'ukuri ubona yigisha ubuzima dusanzwe tubayeho? Ubona abantu ari iki bakwiye kwiga mu vyo wabonye muri no sinema? Nawe utaha tugusaba ufyonde subscribe canke usangize iyi nkuru abandi, nimba yakuryoheye natwe duteze imbere, uyiteze imbere iki kinyamakuru cacu. Wongera udukurikirana ku mbuga zacu Hwaniro, Facebook, Instagram, Twitter ndetse n'ahandi hose. Imana ikomeze ibahezagire. Morning Burundi, Uburundi burakeye.